umuntu nico gitangaza ca mbere Imana yaremye. Umuntu nico gitangaza ca mbere Imana yaremye. Reka dusome Zaburi 139. Zaburi 139 umurongo wa 14. Zaburi iravuga ngo ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaje. Ibikorwa vyawe nibitangaza kandi ivyo umutima wanje urabizi. Jambo ry'Imana. Iyo dusoma iri jambo wanagomba turanaririmba, ariko iyo uginjiyemwo cyane niho ubongera kumva uburemere bwacyo. Niho ubona ko vy'ukuri umuntu ari igitangaza. Mu vyaremwe byose Imana yaremye, umuntu niwe yaremwe mu buryo budasanzwe. Umubiri wiwe ugizwe n'utugingo cyangwa uduhimba turenga amamiliyaridi n'amamiliyaridi dukorera hamwe, kandi tugakora mu mwanya muto cyane. Tugakora ibikorwa bikomeye cyane mu mwanya muto cyane, atanu kwihenda. Utugingo turi mu mubiri w'umuntu, nta ruganda rwo kwisi rukomeye rushobora gukora ikintu gifise ubuhinga bungana n'uko umuntu yaremwe cyangwa uko umubiri w'umuntu ukozwe. Umutima uratera inshuro zirenga 100,000 ku munsi. Umutima, ibihaha canke amahaha arasunika imwemu amamiliyoni y'uduhimba tw'imwemu. Ubwonko butanga ubutumwa mu mubiri byihuse cyane. Ubwonko bugatanga amakuru mu rugero rwihuse cyane kurusha uko imodoka zinyaruka zikora zijana ubutumwa. Ubwonko niko bukora. Igitangaza rero ivyo vyose ni Imana yabikoze, kandi nta n'umuntu yigeze abwira umubiri ngo bizokora uku ngo bizogenda uku. Umubiri urumva kandi ukamenya iyo hari ico ukeneye gukora canke gikenewe mu mubiri. Gitangaza gikomeye cyane. Reka dufate akarorero gatoyi, inyota. Tuzafata uburorero butari bukeyi ngahe gusa. Inyota. Iyo amazi agabanutse mu mubiri bica bituma amaraso nayo agabanuka. Amaraso nayo agabanuka akagira amazi make. Ukugabanuka kw'amazi mu mubiri biteza ukugabanuka kw'amaraso. Amaraso nayo aragabanuka. Hari uduhimba rero arico gikorwa tujejwe mu bwonko. Twama twiteguriye kwakira ayo makuru, tugapima ko uko amazi angana mu mubiri. Iyo tubonye ko amazi yagabanutse, utwo duhimba turabimenya. Utwo duhimba nitwo dutangura kumva duyashatse. Ubwonko buradusunika, bukadusunikira gushaka amazi, tugakenera amazi. Utwo duhimba umuntu agaca aronka rero iyo nkuru ko umubiri ukeneye amazi mu mwanya muto cyane. Nta nuwatwigishije ngo kora uku ngo gira uku. Umuntu nta namwe tubona ishure ryigisha ibimurimwo ngo nibikora uku nibikora uku. Oya. Iyo umuntu ayashaka nta yumva ngo amerewe uko, ariko nta muntu yigeze avuga ngo niwumva ushatse amazi uzomererwa uku. Biratangaje cyane. Biratangaje cyane. Hanyuma rero umuntu ari wewe, iyo utwo tuhimba turonsa ayo makuru, ubwonko bugasunika kuja kurondera ayo mazi, umuntu wewe ugaca rero utangura ubwonko burongera bukakwereka ati we yasanga hana. Hanyuma amazi ukayanwa, umubiri ukongera ukagira inguvu. Ikibazo rero, ninde yabwiye utwo tugingo uko dukwiye gukora? Ninde yatunganije ubwo buryo bwo gutanga iyo nkuru?
ninde yashizeho uburyo bwo gutuma umubiri wumva inyota? Byo byose n'umuremyi uhoraho. Akandi karero ka kabiri, iyo umuntu yumva inzara kujya twumva inzara, iyo isukari igabanutse mu mubiri, umuntu inguvu nazo ziragabanuka. Isukari kugabanuka bijana no kugabanuka kw'inguvu mu mubiri. Ibihimba bitandukanye bigashikirwa niyo nkuru yuko isukari yagabanutse. Ibimenyetso bikagaragara, ibihimba bimwe bigatanga ibimenyetso. Ubwonko rero nabwo buca bukakira ayo makuru ibihimba bitandukanye byagiye biratanga, hanyuma bukakubwira ngo ukeneye kurya. Cyo gituma umuntu atumva inzara gusa iyo akeneye kurya, ariko hariho uburyo bw'itumatuma nako bukomeye buba hagati y'ubwonko, amaraso, umushishito n'ibindi bihimba, gushikaho rero ubwonko butanga itegeko ti rondera indya, harageze kurya. Nibwo bufise ico gikorwa cyo kuvuga ati harageze kufungura. Haba habaye itumatuma nako ritandukanye hagati y'ibihimba bitandukanye gushika igihe umuntu ashika ku gihe cyo gufungura. Uko wumva akandi karero, uko umubiri cyangwa umuntu yumva ko hageze ko yihagarika bigenda gute? Agasaho cyangwa akabika umwanda muto iyo kuzuye, hari uduhimba turi hampande kuri ako gasaho. Iyo umwanda mukuru wuzuye muri ako gasaho, utwo duhimba turavyimba. Iyo tuvyimbye rero duca turungika inkuru ku bwonko, ubwonko bugaca bubimenya. Hanyuma ubwonko bukakira iyo nkuru, bugaca bwongera bukayirungika aho ikwiye kuja. Niho uja wumva muri wewe uti nkeneye kwihagarika. Ukabona umuntu mwariko muragenda akanya gato arakase ku ruhande. Mbega byo bitangaje gute iyo ico gikorwa kitobaho? Umuntu yoshobora kuguma atazi yuko agasaho kuzuye gushika n'igihe mbere kononekara, mbere rimwe na rimwe agasanga n'igikorwa caheze atabimenye. Muhora mubibona iyo tumatuma nako riba ritagenze neza, iyo itumatuma nako riba ritakozwe mu mwanya ukwiriye, ikibazo biravyuka. Ariko rero Imana yashizeho uburyo bwo kukubarira imbere yuko ikibazo kiba. Ikindi karero gato no kwereka ingene umuntu aremwe mu buryo butangaje, ni uko umubiri wumva ububabare. Iyo ukomeretse canke iyo uhiye, hari uduhimba turi ku mubiri twitwa utureceptors, utureceiver canke utwakira ikibazo kibaye. Utwo rero twakira ico kibazo canke ubwo bubabare tukabimenya, hanyuma mu kanya gato y'icane nkako gukubita urugohe, utwo duhimba tukaca turungika amakuru ku bwonko. Ubwonko bukakira, ubwo duhimba turungika ubutumwa ku bwonko. Ubwonko bukakira biciye mu mitsi, biciye mu maraso. Ubwonko bugaca bwakira, ubwonko bugaca butanga itegeko ngo kurayo ukuboko, canke buti igizayo aho hariko hashikiwe n'ikibazo. Ibi biba mu mwanya muto cyane, mu kanya gato cyane. Rimwe na rimwe ukuboko koko hari n'igihe kuba kwamaze kuvayo kutaramenya neza mbega habaye iki, nahiye, hatemutse, nakomeretse. Ukuboko kukavuga ko kwavuyeyo. N'ubwonko butanga itegeko, bwo nyene umuntu agaca kurayo. Ibi bishobora kuba mu mwanya muto cyane. Ububabare rero bwo ku mubiri si umuvumo canke si icago gusa, ariko n'uburyo Imana yashizeho bwo gukingira. Ubundi iyo hataba ubwo bubabare woshiduka ukuboko kwaheze nk'akarorero. Woshiduka nk'ukuboko kwaheze, woshiduka ikintu cahitanye ijisho canke cagize iki.
uko rero bigenda mbega mw'iryo tumatumanako bigenda gute? Buri segonde umubiri uba uriko urakira wongera urungika ubutumwa butagira uko bungana bwinshi cyane. Ubwonko buba buriko burakira amakuru mu mwanya muto cyane ava mu maraso, ava mu matwi, biciye mu matwi, biciye ku rurimi, biciye ku zuru canke ku rukoba, biciye mu bihimba vyo munda. Ubwonko bwa buriko burakira biciye uko umutima uri kurakora, biciye mu mitsi canke biciye no mu magufa, maze ubwonko rero bugaca bufata ingingo mu kanya gato y'icane. Ni naho nkaho muri wewe ni nkaho muri wewe hogereranywa n'igihugu cose gifise ibiro vyo guhanahana amakuru, igihugu gifise ibitaro, igihugu gifise igisirikare, igihugu gifise inzego z'umutekano, igihugu gifise abakozi b'isuku. Muri wewe dukagiranya umubiri nk'igihugu gifise uburyo bwo gutwara ibintu canke ububiko bw'amakuru. Igitangaje rero vyose bikorera hamwe, bikora umurango n'ijoro kandi bidahembwa. Ibiro vy'itumatumanako bidahembwa, ibitaro muri wewe bidahembwa, ntibisaba umushahara. Igituma umuntu arushiriza ariko bigitangaza ni iki? Umuntu si gitangaza gusa kubera ko afise amaso canke amaboko. Igitangaza nyakuri nuko kuntu amamiliyoni, amamiliyaridi, uduhimba ibintu amamiliyaridi bikorerwa muri wewe kandi bigakorera icarimwe, kandi bigakorera hamwe atamuvurungano. Biratangaje cyane. Umutima uratera, amaraso agatemba, amahaha akapomi akaruhika imwemu, ubwonko bukiyumvira, umushishito ugasya ivyo wafunguye, amafyigo akayungurura amaraso, uduhimba tumwe tugakora ivyo dushinzwe, mu nyuma tugasaza, mbere no gupfa tugapfa, hanyuma utundi tukavuka. Ivyo vyose ni ibintu bitangaje, birushiriza gutuma umuntu abigitangaza gikomeye cyane. Bikorera kandi mu mwanya umwe. Icigisho rero, nimba Imana arashoboye gutunganya umubiri wawe mu ubwo buryo bukomeye nk'uko, gushika aho ushobora kumenya igihe ufise inyota, igihe ufise ububabare, igihe ufise ikibazo, igihe umubiri ufise ikibazo, ukumva ukeneye kwihagarika, ukumva ukeneye gufungura. None kubera iki wokekeranya yuko Imana ishobora kuyobora ubuzima bwawe? Nimba ishobora gukurikirana amamiliyaridi y'ibihimba bitugize bigakora mu mwanya umwe, bigakora buri segonda muri wewe, ishobora no gukurikirana ejo hawe, ibikorwa vyawe, gakurikirana umuryango wawe, gakurikirana n'ibikorwa yaguhaye. Kubera iki? Umwami Dawidi rero amaze kubibona, amaze kuvyigako muri ubu buryo canke mu bundi yoshobora kuvyigako, haravuga ati ndagushima yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaje cyane. Ni wihweza neza uko waremwe, reka bigutere kudakekeranya vy'ukuri kw'Imana iriho, gutere kudakekeranya vy'ukuri kw'Imana ihari. Buri kintu cyose tubona mu isi gifise intango, gifise uwagishizeho. Ivyo vyose twumvise uko uwo mubiri ukora, uko utwo duhimba dukora, navyo bifise uwabishizeho, bifise uwabibwiye ati kora uku, urabitumbereza. Iyi mikrofone ndiko ndakoresha ifise urutsinga rucometse kuri karteso icometse ku mashini. Hari umuntu yavuze ati mikrofone ibe ikoze nk'ubu buryo, hanyuma iyo ku rutsinga ruzocaha, hanyuma bishike hariya bibone kugaragara, bibe mu bintu bigaragara. Ni nako utwo duhimba muri twebwe natwo nyene dufise uwatubwiye ati kora uku, genza uku, caha, gira gutya. Unawe nta wundi uhoraho, umuremyi wa vyose. Imana ifise ubwenge budashobora gupimwa. Niyo yashoboye kurema ikiremwa gikomeye nk'umuntu nkawe.
igitangaza ca mbere nuko we waremwe n'umuntu.